sagaseseshwa rumuri turabona aho Burundi bugeze, haba mu vyerekeye ubutunzi, haba mu vyerekeye imibano canke ibya politike. Abarundi bose bararushe cane, nuko batabivuga, batafise nabo babivugira, bararushe. Kandi baza ko abarundi bose bari bakwiye kurengera ivyo babashizemo ngo abahutu, abatutsi, abaki, nta na bimwe bikikora, nta kamaro bifise. Rero abarundi bararushe, barakenye, barashonje, nguko mumaze kuvyumva. Burundi nibwo bukenye, ni igihugu gikenye canyuma kw'isi. Igihugu nico gihugu gishonje canyuma kw'isi, ariko kikaba ari naco gihugu harimwo ruswa kw'isi, cambere canke ca kabiri, kiri muri bibiri vyo kw'isi, mu bihugu 180. Ni ukuvuga rero, mu gihe abantu bashonje, mu gihe abantu bakenye, hariho akagwi k'abarundi bakeyi bifatiye ubutunzi bw'igihugu mu minwe. Murabizi, ntibashika na 50. Ivyo rero bose barabibona, abarundi bose barabibona. Hanyuma ica kabiri nagira mvuge, ica kabiri ni ingene uwo muhari map wajeho. Abarundi benshi mbere bafise n'ubuzi bwiza baragiye hamwe ati ibintu biriko biraba mu Burundi birateye agahinda, birateye isoni. Twitwa ngo twarize, twize amashure turiwe na leta y'u Burundi, none twebwe twoterera iki? Abarundi baraja hamwe, barashira ivyiyumviro hamwe, ati none Uburundi bumaze imyaka irenga 50-60 buri muri izi njyane, twobufasha iki kugira bwogorore? Niho rero baja hamwe bakagira umuhari, kandi bagira n'amahigwe. Hari abarundi benshi batereye ivyiyumviro bati twe twibaza ko vyogenda uku. Gushika naho uyu mwaka tumaze, twashoboye gushiraho uwo mugambi babwiye witwa projet de société. Iyo projet de société si kindi, projet de société ni ivuga ati ejo ni haba amahoro, turashaka kubaka Uburundi bundi, Uburundi twifuza twese, Uburundi tuzoraga abana n'abuzukuru, Uburundi bazogira ati nibura baragerageje, badusigiye igihugu ciza. Twubake Uburundi kuva mu ntango muri demokrasi twifuza imeze gute, ugwaruka twifuza ruzoba rumeze gute, amashure twifuza tushaka kwigisha iki abana bacu n'abuzukuru bacu, bazokwiga iki? Kuko ubu amashure biga n'amashure ataca bamarira, abafasha kuba bashomeri gusa, ariko atabafasha kubaka igihugu cabo. Abakenyezi boterera gute mbere y'igihugu cabo? Ubutunzi twobugira gute, twobutunganya gute gushasha? Nishi kuko amasekiteri yose arimwo y'ubutunzi bw'igihugu, imibano na politiki. Tubona ko n'ibintu n'ivyerekeye inzego zo kwivuna abansi no gukingira abarundi zose birimwo, ivyo vyose birimwo. Tubishizeho twogira Uburundi bushasha bumeze ukunuko. Ivyo rero ni ikintu nibaza abamye babaza ngo none mumaze gushika kuki. Ico kintu ni ikintu gihambaye gose, kuko uravye imihari uhereye no kuri CNDD FDD ukabaza projet de société bafise, ntayo bafise. Twe twahereye kuri iyo projet de société, nahejo tutoshika ku butegetsi, abana bacu canke abuzukuru bacu bazofata ico gitabo bati ngiki ico abavyeyi baturaze. Ni ikintu gihambaye gose. Ivyo rero abarundi bose bari bakwiye kubishigikira, kuko turazi ko bavyifuza, barifuza guhindura Uburundi, mugabo nta buryo bafise. Umunsi rero
abari ko babaza ngo mbe mumaze gushika kuki ngo none ngo muzoguma mugira ama conference none ivyo natwe biratubabaza ntidushaka kugira ama conference gusa dushaka ko uwo mugambi twateguye tumaze umwaka turiko turategura tuwushira mu ngiro naho CNDD yo bibishaka tugafashanya tukawushira mu ngiro kumbure ivyo bakora babikora kubera kumbure batabona ingene bohindura umunsi bazogira bati none mwebwe uwo mugambi umeze gute reka turabe tuwufashanye turabe ingene tuwushira mu ngiro tuzobaha bawushire mu ngiro ubu rero aho bigeze SIMAP yonyene izogira ngo izogira impinduka n'abarundi bose bazoja hamwe bumvikane kuri uwo mugambi bati uwo mugambi turawushigikiye reka bari wo dushira imbere aba nabo niba badashaka ko kuwumviriza reka tubakureho kuko abarundi nibo bene igihugu nibaza ko uburundi atari igihugu gihambaye gose ku buryo abarundi bashobora kunanirwa gukuraho abategetsi badashaka byarashobotse mu bihugu bininiya biruta Burundi byarashobotse mu bihugu hari dictature irengeye y'Uburundi byarashobotse mu bihugu hariho na organisation militaire terroriste iteye ubwoba irengeye y'Uburundi nibaza ko rero umunsi umwe bizoshoboka abarundi bose bagiye hamwe